Ni inkuru y'aka kanya dushobora kubashikiriza aho presidente canke umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yahejeje kurahira ku masaha y'umugoroba ko agiye gusubira kurongora igihugu ca Tanzania. Ariko ibi ni mu gihe muzi ko hari imvururu nyinshi ziriko ziraba kano kanya mu gihugu ca Tanzania, aho usanga ziriko ziraba ijuru n'umurango biyamiriza yuko amatora yosubirwamwo, mbere bagasaba n'icitwa referendum, donc iyo tegeko baricishe mu banyagihugu kugira baritore. Ariko nubwo hagiye havugwa inkuru nyinshi z'ibihuha yuko Samia Suluhu Hassan yoba yahungiye mu gihugu ca Uganda, ariko ahubwo ahejeje kurahira mu masaha y'umugoroba i Dodoma. Nivyo tugiye guca hirya no hino tubabwire. Hari ikete hari ubutumwa nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ari mugenzi we yanditse amukeza. Iryo naryo turarigarukaho. Hari byinshi kandi twobanza gusubiramwo tukaraba neza kubijanye n'umugenzo wo kurahira muri Tanzania. Mbega uba ari umugenzo utunganije gute? Uba ari umugenzo urangwamo ibiki? Uba ari umugenzo twoshaka kumenyamo iki kubijanye na politiki n'ibindi. Ni mu masaha y'umuhingamo aho Samia Suluhu Hassan twe twakurikiye ikiganiro cyaho kiraba canke ibirori uko vyako biragenda vyako biraca kuri Star Times, donc ni ku mateleviziyo hanini usanga ari mva makungu. Twakoze ikiganiro imbere y'iki murashobora kukiraba kuri chaîne ya Omdishanyuma kuri YouTube, aho twako turerekana uko situation y'ico gihe yari imeze mu gihugu ca Tanzania. Internet yari yahagaze yakuweho burundu, nta kuja kuri TikTok, nta kuja kuri YouTube, nta kuja kuri Facebook, nta kuja kuri X benshi bita Twitter, nta kuja kuri Telegram canke kuri WhatsApp guhanahana ubutumwa n'ibindi mu gihugu ca Tanzania. Ivyo vyari biriho, kiretse abantu batari benshi cane usanga bafite ubumenyi mu bijanye na internet, aho usanga bashobora gushiramwo ama VPN kubera ko hari urwego rw'igihugu rushobora guhagarika iyo internet. Ndakeka murabona nko mu Burundi turafise ARCT irashobora guhagarika ivyo ku ntumbero z'umutekano mu gihugu. Yego, ivyo rero nawo muri Tanzania vyakozwe, harahagarikwa internet kugira ngo abantu ntibabananye bahanahana amakuru. Kumbure ivyo byose bikaba vyabaye mu ntumbero zo kugabanya imigumuko. Nuko rero reka tubashikirize gato bimwe mu byo twokwibukira kuri Suluhu Hassan. Ari nk'ibintu twavuga ko duvuge ku bintu bishika bitanu byaranze uno mukenyezi ku butegetsi. Reka tuvuge ko muri vyiza, uretse ko abantu kenshi bakunze kwibanda ku bibi, ariko burya biravana n'ico wewe ushaka guha inguvu. Urashobora guha inguvu ikibi cyangwa ugaha inguvu iciza. Ego, hari uyu mukenyezi yashitse ku butegetsi asubiriye John Pombe Magufuli aho yari yitavye Imana. Uyu mukenyezi rero akaba mu mateka y'igihugu ca Tanzania niho mukenyezi wa mbere yarashoboye kurongora igihugu. Ivyo vyarabaye akarorero kenshi mu bihugu vya Afrika. Ntibimenyere ko umukenyezi kenshi aza kurongora igihugu, ariko Samia Suluhu Hassan yashoboye kubikora. Ivyo bikaba vyarabaye akarorero keza kuri kino gihugu ca Tanzania. Ikindi nuko yashoboye gushishikariza abakenyezi benshi, donc canke sexe féminin kuja mu bikorwa vya politike, kuko we yavuga ati n'abantu baja kure ya politike kandi ari abantu nabo bakwiye kugira uruhara mu guhindura igihugu, mu kugiteza imbere, mu kuzana impinduka igihugu cipfuza. Ikindi kandi Samia Suluhu Hassan yarashoboye gukorosha cane, agira icitwa le bon climat d'affaires, yugururira abanyamitahe benshi cane bashoboye kuzana imitahe. Cane cane turavuga nk'abadandaza bo urwego mpuzamakungu, usanga ari abadandaza banini. Akaba haratangwa ibikorwa vyinshi usanga bihagaze mu mamiliyoni y'amadolari menshi, aho twavuga ko n'umugwizatunga umwe w'Uburundi nawe arimwo, uwo n'uwo bita Adrien Ntigacika, benshi bamunzi nka Ziranotse, naho nyene yaragiye gushinga ihinguriro. Nikigaragaza ko aho hantu abanyamahanga bazana imitahe bari boroherejwe. Ico kiri mu vyo Samia Suluhu Hassan
presidente wa Tanzania ashimigwa. Ikindi nuko iruhande yuko yashizeho ibi bijanye no kugururira abanyamitahe bakabashiraho kumbure ukuborohereza, yarashizeho kandi nkuko no mu Burundi dufise vision 4060 niwe yarashizeho vision igihugu ca Tanzania kigenderako ni vision 2550 nova vision 2025-2050. Urumva ko ni vision y'imyaka 25 aho bavuga bati Tanzania dushaka kwizoba iruta za New York cyangwa za Dubai kumbure. Ego ivyo ni bimwe mu vyo Suluhu Hassan azokwama yibukirwa ko nk'ibikorwa by'ubutwari yagize. Ikindi nubwo ubushomeri butaheze burundu mu gwaruka ariko yaragerageje gukrea akazi mu gwaruka, nubwo kino gihe ugwaruka ari go ruri imbere cyane mu bamugwanya bati CCM Chama cha Mapinduzi va ku butegetsi dupima undi muntu ati Suluhu Hassan ati ntiwashoboye gukemura ibibazo twe nk'ugwaruka dufise mu gihugu ca Tanzania. Ego ivyo ni bimwe muri vyinshi twobabwira yuko yagerageje gukemura nk'umukuru w'igihugu ca Tanzania. Uno munsi rero nubwo benshi bari bazi ko yashoboye guhunga igihugu, hari inkuru nyinshi zagize zivuga ko yashobora kuba yafashe rutemikire agahungira mu gihugu ca Uganda, ariko nanone ahubwo haje koneka amakuru nyezina nubwo benshi batamenye kandi bari muri Tanzania, ahubwo ko Suluhu Hassan yari i Dodoma aho yaragiye kurahirira. Mu kindi twobibutsa nuko mwirahira giwe hari yibukije abarongozi bashasha bagiye kumufasha kurongora igihugu yuko boshira imbere nanone ineza y'igihugu bakagwanira inyungu z'abene gihugu, ariko kandi ni naho nyene bagiye bafashe ingingo donc yo kuvugurura, sinzi kuvugurura ngo nkivuga gute mu Kirundi, ibijanye n'ubutungane bw'igihugu ca Tanzania. Ivyo avuga ati ubutungane bubwiza kugira inguvu kandi bukore bwigenga, maze abatanzania bagire ijambo kandi bakore mu mutekano. Reka dusome lino kete rero cange buno butumwa nyene shobora umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter cange X rwahoze ari Twitter uni X, ashoye kumukeza yavyanditse mu rurimi rw'igiswahili ariko reka kumure tubishire mu rurimi rw'ikirundi kugira bitahurike neza. Yashoye kumubwira ati muvukanya kubahwa Suluhu Samia Hassan, kubganje no kubwizina ry'abarundi bose ndagukeje n'umutima wanje wose ku nsinzi mwaraye muronse yo gusubira kwizegwa ngo bumubu mukuru w'igihugu. Ndagusabira imigisha n'iterambere muri uru rugendo rwawe rushasha. Uburundi na Tanzania tuzobandanya gukorana neza mu gushigikira iterambere rusangi. Ubu nibwo butumwa nyene shobera umukuru w'igihugu cy'u Burundi yandikiye Samia Suluhu Hassan abicishije ku rubuga rwe rwa X canke Twitter. Nuko twizera ko amakuru mashasha ariko kubiriko biraba kumure muri ko murayaronka. Benshi bagiye biyumvira yuko icyo gihugu giye gukubitwa kudeta, ariko umukuru w'igihugu yarasanzwe ahari, niwe agiye gusubira kurongora igihugu kuko yamaze kurahira, kiretse hashoye kubibindi. Twizere ko mwagize subscribe ku basanzwe mukurikirana ino chaîne, ku batarayikora namwe ikora, tubandanye tubatohoreza n'ibindi cyane byose ni kubwiterambere.